rero singiye kuvuga byinshi, hari ibyo mwabonye, hariho ibiri inyuma yacu, bimwe mwabibonye mugabo bimwe ntimwabitangukiwe. Ikinini nza kuvuga ku ruhande rwa Bukivle, hama ibibazo byinshi byerekeye ivyo bikorwa bimwe bimwe ibyo ngiye kuvuga nka introduction byatumye tuza ngaha, bituma tubatumako namwe kugira ngo tubibashikirize. Ni ibikorwa turiko turategura, ibikorwa byose dufise bya Esternish kugeza muri Desembre. Ngira nibyo tuza gucamake tubasigurira, kandi nongera ndabasaba kugira ngo n'ibibazo byinshi bize kuza byerekeye kuri ibyo bikorwa, kubyo nza kubabwira. Ibyo bikorwa nabyo si bindi, turafite ibikorwa novuga ko ari bibiri bikomeye cyane. Mwarabonye igikorwa duheruka gusohora cyangwa ama-appréciation atandukanye, igikorwa cya Kamensi. Ngira abantu benshi barakibonye kandi kiriko kiragenda neza cyane, turaronka feedback nziza ku bw'ico gikorwa. Rero twarateguye nka Bukivle, turiko turiyumvira tunabitegura, si ibyo twiyumvira gusa ko byaratanguye kuja mu ngiro, kuko igikorwa kimwe kivyerekanye ni iki cyatumye tuza ngaha uyu munsi. Turiko turategura Kamensi Tour. Iyo Kamensi Tour kumbure murafise ibintu byinshi muza kubaza byerekeye ico kintu, niko ndavuga mu majambo mu ncamake ibiza ibyo umubonano wacu wo kwibaza ko cyane, aho woshimikira gose ni ico kintu ca Kamensi Tour. Yo tuze tour, hariho concert, hariho n'ibindi bintu byinshi bishobora kubiherekeza. Ikindi kigira kabiri ni uko twashaka kumenyesha yuko Esternish mu kwezi kwa 12 azolansa album yiwe. Donc ivyo bintu rero nivyo dushaka kugira ngo tumenyeshe mu byo turiko turategura Bukivle. Ni ivyo bintu bibiri, mugabo nawe nyene arafise ibyo aza gusigura kuvyerekeye ivyo bintu bibiri. Rero ndibaza ntabarambiye ntatevye cyane, ni ivyo bintu bikomeye cyane tuyagako. Ngerageje kuvuga gatoya, tuwa nyene mutuwa murazimenyereye, hari izo mumenyerezi kuba muri kino gihugu. Iyo tuwa izobera mu ntara zitandukanye, hari uko tuvyifuza uko bizogenda nuko turiko turabitegura as Bukivle. Hariho nuko bivanye nuko tuba twabivuganye na Esternish, ibintu tukabitegura kugira ngo ibintu bigende neza nkuko tuvyifuza. Rero ngira dutangura abantu ko ndazi ko ibibazo mufite ari byinshi, ibibazo byinshi haba kuri Kamensi, haba no kw'ivyo ndababwiye. Rero ndibaza ko kugira ngo Esther nawe aze kuronka akaryo ko kwishura ku bibazo byanyu mwese, reka mbaze ndamuha ijambo nawe nimba hari icyo yovuga kubaramutsa, hama tuce tubandanya n'ibibazo. Murakoze. Tugira amahoro. Bon, bwa mbere na mbere nyine nkuko Ismail ari kubivuga, ndasabye imbabazi kuba byase tugacegwa n'ivyatuvuyeko. Hama nibaza yuko byinshi yamaze kubivuga, icyatumye dukorana uyu munsi. Intumbero hanini kwari kugira ngo dushire hanze ibyo tugiye gukora bizo kuri iki gikorwa cya Kamensi. Nkuko yabivuze, tuko turategura iyindi mirimo itandukanye, harimo ayo matuwa, concert zizo presenter indirimbo. So rero turengaza yuko kuri uyu munsi yango tubanje kugira ngo tubiganireko,
hari ibyo mufise mu mwotubaza nta ngorane turiteguye kwishura. Ego murakoze. Cya mbere nacishuye ko impamvu twahisemo izo ntara zine nuko bwa mbere twagerageje kuraba bivanye n'intara kwanza ziri tuvuga ko zijya hejuru cyangwa zihayagiza cyane ibintu bijyanye n'umuziki turabye muravye nka Ngozi, Gitega cyangwa intara zishobora kuba ziri mu gihugu. So rero nk'izo ntara zine twiyumviriye ko hari mwizo twadondaguye Ngozi, Gitega, Rumonge na Muyinga na Bujumbura. Donc ni tubiravye n'izo ntara ziserebra cyane iyo habaye ibintu bijyanye n'amaevenema y'umuziki, niyo mpamvu twashoboye kuzihitamwo. Hama si ukuvuga ko arizo tuzokoreramo gusa, bivanye n'ukuntu gahunda zishobora guhinduka cyangwa turavye tuge turaraba ukuntu ibindi byagiye biragenda, turashobora kuzokongeramo hanyuma donc ikaba projet ndende. Mugabo nizo ntara twashimye gutanguriraho kandi izo zine tuvuga ko twahisemo gusa zine ubwo nizo twashimye gutangurana nazo icyo gikorwa. Sinzi ko Ismail yashoboye kongerako. Nta byinshi nongera ko kubyo yavuze, mugabo ikintu gikomeye nuko mwese murabizi mu Burundi atari gikorwa nka Premisique kiba couvre tout le pays. Hari intara ziri cible umuntu asibra kugira ngo tumenye neza turabe ivyo dukora, kuko ibi bintu aka kazi dukora gasaba uburyo bwinshi. Rero iyo tuvuze duteguye turaraba mbega ni hehe quel milieu environnement favorable kuri gikorwa turiko turakora. Rero turavye neza enquête tuba twakoze bivanye n'ukuntu bamukunda Esther Nish n'izo ntara twabanje guhitamo gukorera mu ntara zine ariyo intara Ngozi, Gitega, hama dukorera no mu Rumonge, hama tuzohiraheza ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ni kubera ariho twabonye yuko niho hantu hambere hariho entertainment kandi dushobora kubona ko hariho abantu bashobora kuba bifuza kandi bamukunda Esther Nish. Hama kucho cy'aba artiste naco cyari cya kabiri wari wabanije. Aba artiste barahari bien sûr. Naza yuko bivanye n'intazo tugiyemo tuzomenya mu artiste tuzagiye gukorana nawe. Naza yuko tuzabimenye hageze twozishira ko directement kuko ntituraprecisa ariko barahari bari muri gahunda. Murakoze cyane. Hama dutanga igice cya mbere Esther Nish, amazina nyakuri ari Esther Nishimwe. Donc ubushize dutana Bookiv Lab nuko pour le moment ndi nasinye muri Bookiv Lab dukorana, dufitanye amasezerano n'icyo dupfana y'akazi. Niyo Bookiv Lab niyo label inyoboye ubundi niyo injeje. Hama kuri icyo kindi cya kabiri cyane donc wewe bamusabiki nawe usabiki Bookiv Lab. Ok, merci. So icyo bansaba nje nkabasaba icya mbere ni imikoreranire. Ndi umu artiste ndabaha produit nabo bakampa inyungu. Tufate ko twese turakeneraniye, bazana imitahe nanjye nkabaha talent hama bikabyara inyungu. Nibaza ko ari kiduhuje cyane. Donc je nsabwe gukoresha ingufu nyinshi nkakora ntiziganya bivanye na talent mfise, kandi nkaba nifite confiance y'ibikorwa ndiko ndakora ko bishobora kubyaza umusaruro. Hama nabo icyo bakora bo bajejwe no kuzana imitahe tukayikoresha iyo talent tukiga ukuntu dushobora kugarukana amafaranga tubishyize mu ubwo buryo. Donc kuko hakora imitahe myinshi murabizi namwe ibi by'amavideo, gusohora indirimbo, promotion n'ibindi. So iyo rero tuba turakora tuba dukeneye ko bizana amatunda meza. So rero jewe mba nifite confidence ndakora kugira ngo ngarukane ubwo buryo. Niyo mpamvu bavuze ko nkora ntiziganya ndiko ndandika nkamara ijoro ryose nicaye ndiko ndiyumvira teme cyane nkiyumvira ibyo ndibwandike biri bwenteresa abantu cyangwa bizana bigarukana ubwo buryo.
biba byantwaye nanje energy itari nkenya. So rero je nkoresha ingufu zanje nawe agakoresha imitahe tugahuza hama tukaraba ico biri butunguke. Nyanza ko ari ibyo dufitanye hama cya gatatu cari ingwi cy'amakontra kwa mbese uwo mutahe bazozana uzobungana parce que mwavuze ko bazana umutahe mukaza mbese umutahe nawo bazozana wo uzobungana reka icyo gishume na manager. jewe we wabivuze uranaprecisa uravuga yuko hari ibyo mwabonye les contrats de 100 millions quoi. On est là pour dire ya Estanish na Bukivle turi hano kugira ngo tubamenyeshe ibyo turiko turategura imikoranire isanzwe ihari turayifise nihagera hari icoba gihari nk'igihe Estanish asinya muri Bukivle murabizi ko nta bantu twatumiye kugira ngo tuvuge ico kintu gusa imikoranire ikomeye nuko hari imikoranire kandi imikoranire imeze neza byerekeye Bukivle no ku ruhande rwa Estanish. Hey, salut, j'espère que vous allez bien. Moi, de ma part, une médecine, comme ça, MIC, you can call me Kabos for real. Out, j'ai press conference, il y a organisé par management, il y a Estanish, il y a Bukiv Lab, batuzani gikorwa ciza, batuzani project ya mashasha yitwa Come and See Tour. Ni tour ibaye organisé par Bukiv Lab. Estanish araza kutubwira byinshi bijanye n'iyo tour, araza kutubwira byinshi bijanye na project y'uyu mwaka. Estanish kanda kramutse cyane. Ya ndabaramukije. Meze neza. Ego turashye. By the way, you look good. Thank you. Estanish tukiri ngaho ngene reka tuje muri Come and See indirimbo yawe. Ni indirimbo ibikora neza, ni indirimbo ifite amasanamu meza. Wumvise release hamwe na video byose bimeze neza. Ndakeneye kumenya idea ya Come and See yakugiyemo gutega Estanish. Bon, idea Come and See yanjemwo mu kwibutsa abantu ubwiza bwa Afrika ko dufise continent nziza, donc continent representable dushobora kwishimira na cyane cyane igihugu cyacu cy'u Burundi ari umutima wa Afrika. Ya so ya idea yaje gucyo onye uko abantu benshi ubu turi muri love, turi muri life, mugabo tuguma twibagira patrimoine mu bantu ko bikenewe tugarukane bwabo bumwe bw'abanyafrika kwa. Ya iyi project nayo ya Come and See Tour ni project mutanguranye ubunye ndizera neza ndafise amakenga nkibaza ati esko izokwama ibandanya kubera kimwe mwahisemo gutora Come and See Tour. Ya Come and See Tour twayihisemo kuko dufise vision ndende kuyindirimbo, turafise kuja mu mihinga itandukanye, murako twahisemo intara zine muga projet zobandanya no muzindi mugabo nzo twahisemo gutangurana nazo. So rero impamvu yo tuwa yahabaye nuko dufise ku visit Burundi, donc kuko twaririmbye Afrika mugabo Burundi nibwo mutima wa Afrika. Rero dushaka kubanza kwanza no kuvisita kuko murabona ko naho muri video nasize ngenza vyiratiro nari nabanje kwanza kuzunguruka kuko ntushobora kuvuga ngo kuraririmba ikintu na wewe utaraba siyo manza kwanza nawe ubwo budgiza kwanza ubu feeling ubwiyumvemo. So iyi tware twarayiteguye kugira ngo abantu bose tubashe kubasangiza iyo message. Sinzi ko twibutsa intara izahe mwafatiyemo kugira muzoje iyi Come and See Tour izobera. Ya hari Gitega, Ngozi na Rumonge na Bujumbura. Kukijanye na album tuyitege gari canke album izokorerwa ngangene mu gihugu cyacu Burundi le fait ko Come and See wajabutse mu Rwanda kuja kwikorera kwa Element. Ya mbo navuze impamvu najabutse kuyikorerayo nuko ni nkuko mushobora kumva n'ikindi gihe gukora mu kindi gihugu kibanyi. Vision yanje suko nguma hanyene turi gusa nuko nduzi bendera mu bihugu bitandukanye. Ya rero nukuvuga ko bon biteguye gutyo onye rero album nayo izoza kandi zomeze neza mwayo mezi ama production nayo tuzoyikorera hani wacu canke ibaye ngombwa tujabuke bivana. Akajambo ku bakunzi ba Siren Vibes TV n'abakunzi ba Estanish. Ya ndabakunda cyane mubandanye mukora ibikora inka nkuko musanzwe mubikora. Merci beaucoup. Ya merci nawe.